Beautiful people, hello. Hamani Alenova Irambona ni Africa Live, Africa Plus. Tuvuge ku ngingo y'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'uburengero CEDEAO mu kinyamazuru, aho hari ibihugu byinshi. Umuryango umaze igihe kitari gitoyi, urimo ibihugu nka za Senegal, za Mali, za Burkina Faso n'ibindi. Ubu rero umuryango wa CEDEAO usanzwe unakoresha n'ifaranga rimwe ryitwa sefa. Mbega bimeze gute? Iryo faranga sefa ni faranga rifise ico rihuriyeko n'igihugu cy'Ubufaransa. Ugiye kwimba mu mizi urasanga ko nitegurwa ryayo canke sishikwa mu ngiro y'iryo faranga, ugahabwa agaciro k'iryo faranga. Igihugu cy'Ubufaransa kirafise uruhara kibishiramwo. Hambavu y'ivyo rero n'umuryango wa CEDEAO mwino misi umaze imisi uri mu bihe bitoroshe, na cyane cyane ko hariho intambara yadutse, eka mbere abandi bavuga bati ni imigwi y'iterabwoba ikomeye cyane cyane mu bihugu vya Sahel, mu karere ka Sahel. Sahel rero na karere kari mu bihugu byinshi, za Burkina Faso, karimo za Niger, za Mali, eka n'ibindi bihugu nka za Mutani. Ni ibihugu byinshi biri mu karere ka Sahel. Igihari rero nuko hari bashaka kwiyonkora, mbere bamaze kwiyonkora kuwo muryango wa CEDEAO. Aho twovuga uri imbere ni uno mukuru w'igihugu ca Burkina Faso, ni Capitaine Traoré, asanzwe mbere kumwe n'abagenzi we Abasirikare bafashe bashikiye ubutegetsi mbere biciye mu nguvu za gisirikare. Aho twovuga nk'umukuru w'igihugu ca Mali n'umukuru w'igihugu ca Niger. Uko biri kose rero bano bakuru b'ibihugu batatu baciye baja hamwe, baca batangura gushinga ico bise AES, ico bita Alliance des États du Sahel. Abiboneka neza yuko abahinga bariko barabona neza ko kano uno muryango wa AES ushobora gusubirira CEDEAO. Uko biri kose ni ukutumvikana no kunyanyurana kwari kumaze imisi kumwino misi heze, aho bibereka ko umukuru w'igihugu cy'Ufaransa yashikije amajambo atakiwe neza na benshi mu bakuru b'igihugu n'amareta ngo mu bihugu muri Afrika y'uburengero. Aho twovugana cyane cy'umukuru w'igihugu ca Chad, ari we yabaye wa mbere kugica shikirije. Mu nyuma hakurikira umushikiranganje w'igihugu wa mbere w'igihugu ca Senegal, Ousmane Sonko. Ivyo yatangaje abantu kubera ko imbega umukuru w'ishikiranganje wa mbere wavuze mu kiringo ca Diomaye Faye, umukuru w'igihugu ca Senegal. Mbere harakurikiye mbere n'abandi bageraga ico bashikije, na cyane cyane mu kutumva kumwe no kutakira kumwe ivyashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'Ufaransa François Macron, na cyane cyane Emmanuel Macron murantunga, na cyane cyane ko mu imbarutse ya byose ni jambo yashikirije. Hanyuma aravuga yuko ngo les Africains, les pays africains, certains pays africains n'ont pas dit merci, ngo ntibigeze bavuga merci ngo bashimire igihugu cy'Ufaransa. Mbega ni merci fatiye kuki ku bikorwa baranguye n'ibiki. Iko biri kose rero nuko bari mu muryango mushasha w'ibihugu vya Sahel, cyo bita Alliance des États du Sahel. Biboneka neza ko bariko baragerageza kwiyubaka, mbere babe na benshi, mbere bomore n'ingabo z'Ubufaransa bimwe rimwe zakora ziboneka mw'ivyo muryango, mu bihugu by'uwo muryango wa CEDEAO. Uko biri kose rero uno Laurent Gbagbo yahoze atwara igihugu cy'ubu cha Côte d'Ivoire, abajijwe mu kimenyesha makuru yavuze neza yuko mu vy'ukuri abona ko atanguvu uno muryango wa CEDEAO ugisigaranye ngaho muri ivyo bihugu. Mbere aranabazwa yuko mbega wewe ashoboye kuba nk'ukuri w'igihugu, mbega yokorana kandi yobana yakorana na CEDEAO canke yobandanya ashigikira bano bakuru b'ibihugu bashasha bagize umuryango wa AES, Alliance des États du Sahel. Laurent Gbagbo yamenyesheje neza yuko wewe ahubwo iboneka yuko yoshigikirana n'abari muri Alliance des États du Sahel, kuko aribo ngo abona ko bafise kazoza ya Afrika. Aho tugarutse muri kahise ka kera, umuhinga mbere yigeze kubona umukuru w'igihugu ca Côte d'Ivoire nyene ni Felix Houphouët-Boigny, nawe nyene yarigeze kubavuga yuko kera uno muryango wa CEDEAO ngo ihera n'imperuka nguzozimangana. Mbere aranavuga yuko n'ifaranga rya sefa rishobora kuzotakaza agaciro mbere naryo rikazimangana. Mbere akavuga ko no imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'ivyo bihugu nayo nyene izogabanuka mbere ikanahera. Ibiriko biraba ubu biboneka neza yuko ivyashikizwe na Felix Houphouët-Boigny bishoboka. Uko biri kose rero nibindi bihugu biriko biragira urunani, biboneka neza ko biriko biraza bikurikira iryo sekeza gatangwa n'abana bakuru b'ibihugu bitatu. Bikaboneka neza ko umuryango wa CEDEAO uri ku makombokombo. Umuryango rero wa CEDEAO biraboneka ko inguvu ziriko ziragabanuka, aho mbere n'ibihugu
bimwe bimwe biriko birashima kuba byoja inyuma y'umuryango mushasha wa AES. Aboneka neza rero ko neza na neza uno mukuru w'igihugu ca Burkina Faso ni Capitaine Ibrahim Traoré ari nawe mbere aboneka ku isonga rya AES. Biboneka neza yuko mu majambo yashikirije hariya mu gihugu ca Ghana mu mugwa mukuru Accra yavuze neza atarya umunwa yuko atakazoza keza biteze kova muri CEDEAO. Abiboneka neza kandi ko kino gihugu ca Ghana naho mu misi yahera uno mukuru w'igihugu yahahora uno Nana Akufo-Addo bivugwa ko yoba yegereye cyane igihugu cy'Ubufaransa, mbere uno mukuru w'igihugu ca Burkina Faso akanamwagiza ko Mengo yashyigikira igihugu cy'Ubufaransa mu bikorwa bimwe bimwe bishobora gutuma umutekano uhungabana muri ako karere ka Sahel. Yagiriye ko anamenyesha yuko bigenze neza, hariho icizere yuko igihugu ca Ghana n'umukuru w'igihugu mushasha uno John Mahama bishobora kumvikana neza ko igihugu ca Ghana gishobora guhamvya ibindi bihugu mu muryango wa AES. Nuko rero ko bireka neza yuko ni uno Capitaine Ibrahim Traoré yabonetse mu bikorwa vy'irahira yuno mukuru w'igihugu mushasha wa Ghana, mbere yambaye n'ikigwanisho afise inkoho yiwe ya pistolet adakunda gushika kure. Icatangaje abantu mugabo kandi ni yakigwa giwe ingene yakiriwe n'isinzi ry'abantu n'ibiro biteye igomwe binahambaye ngaho mu gisagara ca Accra, vyatumye abantu bamwe batangara. Sigihuriro ca Ghana gusa bivugwa neza ko gishobora kuja kwifatanya n'ibihugu bitatu bisanzwe birikurikiye mu muryango mushasha wa AES. Ikindi gihugu kivugwa mbere ni igihugu ca Chad naco nyene kibishobora kuboneka neza ko kisho kwinjira mu uwo muryango wa AES. Bikaba byo bibaye ko bitanu amakuru akamenyesha neza ko bishobora gushika ku bihugu 9 bifise imbono imwe bitahura kumwe ingene uno muryango wa AES ni Alliance des États du Sahel wokomera. Hambavu y'ivyo ni bose bashivuga bati kazoza ka Afrika reka tukironderere ku butunzi bw'iwacu, ku isi y'iwacu, ku butaka bw'iwacu, ku vy'Imana yaduhejagije tutarinze kuzerinze. Nivyo bihugu nka bino bihugu bitatu bisanzwe byafashe ya mbere mu kuja hamwe mu muryango wa AES, byo biboneka neza ko imbono yabo yakazoza ihagaze cyane guhagarika imigenderanire n'ibihugu by'Uburayi, eka mbere nk'igihugu cy'Ufaransa na cyane cyane, ahubwo bikaja gufadikanya n'igihugu cy'Uburusiya. Mu nama yabaye mu mpera z'umwaka wa 2024 aho mbere uno mukuru w'igihugu ca Burkina Faso Capitaine Ibrahim Traoré yashikirije amajambo nkuramutima yakiriwe neza n'umugihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin. Aboneka neza ko atagihe uko bitekanya uno muryango wa AES ugiye gutwara inguvu zose zahora ziri muri CEDEAO. Gutyo rero kuko byo byaravuzwe ahambere nuno Felix Houphouët-Boigny yigeze kuba umukuru w'igihugu ca Côte d'Ivoire, uno muryango wa CEDEAO tukabona muri kazoza kumbure zimangana canke genda nyene Burundi kaherengetera. Uko biri kose rero ni igihugu ca Burkina Faso n'abagize kano karere ka AES biboneka neza yuko bariko barashira inguvu hamwe na cyane cyane mu kwerekana n'inguvu za gisirikare bafise ibigwanisho na cyane cyane kuko biboneka neza yuko uno mukuru w'igihugu ari ku isonga yanashoboye gushikiriza yuko ahubwo witwa Patrice Talon w'igihugu ca Benin yoba ari wari asigaye ari karakorana cyane n'igihugu cy'Ubufaransa mu guhungabanya nkuko babivuga umutekano muri ako karere ka AES. Umukuru w'igihugu rero ca Benin Patrice Talon, bikavugwa kandi ko nuno wundi mukuru w'igihugu ca Côte d'Ivoire ni Alassane Ouattara, nabo nyene bo bari bo basigaye ari soma mbike cyane y'igihugu cy'Ubufaransa. Bano bakuru b'ibihugu buno muryango mushasha kuri yubaka w'akarere ka Sahel AES bakavuga yuko bagiye gushira ingufu hamwe kugira abajinjibure nabo bakuru b'ibihugu bo basigaye inyuma ya CEDEAO, ko bobona neza yuko atarukiza rwigeze muri CEDEAO, ahubwo hagumye haboneka ukudashira imbere
ineza no kwiyunga kw'abanyafrika hama ngo bateranire hamwe. Uko biri kose rero CEDEAO yohera yokomera, AES yogira inguvu igasambura mbere igazimanganya CEDEAO, ifaranga rya sefa ryohera rigaherengetera, inguvu z'Ubufaransa kumbe n'ibindi bihugu bimwe bimwe vy'Uburayi zohagarara zange zogabanuka muri ako karere ka AES, ni Alliance des États du Sahel. Kumbure ibihe byose bigira umwanya wavyo, ikiruso kibera umwanya wacyo, kandi rero tukavuga tuti time will tell, ejo sikera ejo nubu. Africa Live, Africa Plus.